Barashima ubumenyi baronkeje mu vyigwa vyo kwimenyereza guhingura ivyamwa. Abo nabo sabandi n'ugwaruka rwo mu kigo c'imyuga co mu ntara ya Gitega gwize ivyigwa bijanye no guhingura ifungurwa, rwagize amahigwe yo kwimenyereza mu ruganda Fika Burundi rusanzwe rukora imitobe mu vyamwa bitandukanye. Nkuko vyashikirijwe n'uwakurikiranye imyimenyerezo Ndikuri Omer, urwo rwaruka rwarerekanye ubwira n'ishaka ndetse ruranagaragaza ko rushoboye ko rwakoze ivyo rwigishijwe rubishize ku mutima. Ivyo vyatumye umwimbu wiyongera mu ruganda muri iki kiringo c'amezi abiri bari bamaze mu myimenyerezo, kandi biragaragara ko biteguriye kuba abanyamwuga vy'ukuri. Uko ari batanu n'abanyeshure twarungikiwe n'ikigo cigisha imyuga bita Centre de Formation Professionnelle CFP ngaha Gitega iwacu. Gerageje kuraba performance zabo ngaha by'ukuri baragerageza, kandi turabona ko bafise umuhate, bafise ubwira, bafise n'ishaka, kandi ndetse barategera gose. Twabakiriye rero kugira ngo tubamenyereze umwuga mu gihe bariko barangiza amashuri. Turabona neza kandi ko by'ukuri biteguriye kuba abanyamwuga nyezina by'ukuri. Mu ruganda turabereka ukuntu duhingura ivyamwa duhereye cyane ku camwa c'amabungo, kuko nico muri kino gihe kiko kiraboneka cyane. Si ibyo gusa guhingura ivyamwa, turabereka n'ukuntu bashobora kuba bokora isuku mu ruganda, kubera ingana zihingura ibintu byose, ingana zihingura ibintu bija mu mubiri w'abantu bifungurwa, harakenewe n'isuku. Nivyo turabibereka ukuntu isuku rikorwa. Ndagijimana Marie Ange yaserukiye ubwo rwaruka rwakoze imyimenyerezo muri urwo ruganda Fika Burundi, arashima ubumenyi n'ubuhinga baronkeye muri urwo ruganda. Kubwiwe gukora umutobe mu vyamwa bitandukanye ntibikiri ikibazo, avuga ko nibamara kuja mu buzima busanzwe bazoheza bagashira mu ngiro ubumenyi bize. Jewe umutobe uvuye mu camwa nk'akarowe nk'ico nabonye ngaha nk'ibungo naje ndashobora kubukora, cyangwa inanasi naje ndashobora kubukora. Twebwe twisunze ivyo twize kw'ishure baratwigishije base, turashobora gukora n'amapratique make yo kw'ishure, ariko hariho akarusho twashoboye kuronka ngaha muri uruganda mu vyo twagiye turakora n'ivyo twabonye, kandi turabona yuko na twebwe ubwacu dushobora kubishira mu ngiro mu gihe twadufise cyane nk'uburyo tumaze kubona inzira twoshobora gucamwe nabo twiganye. Twoshobora natwe kuja hamwe tukagira nka association canke cooperative, turose ubwo buryo tugateza imbere ubumenyi twashoboye kuronka kw'ishure, na cyane mu gukora, kuko twarinze tuja mu mashuri y'imyuga twipfuza yuko natwe dushobora gukora ibintu vy'iwacu n'amaboko yacu, bishobotse n'urundi rwaruka tukaruteza imbere mu kubaha akazi. Elezeri Iradukunda arongoye urwo ruganda nawe yamenyesheje ko baravye ubutwari bw'ubwo rwaruka ngo mu gihe bo kwifuza kongereza abakozi bazobanza kwikora kora bimenyereje mu ruganda kugira ngo bashire mu ngiro umugambi wa leta wo kugwanya ubushomeri. Elezeri Iradukunda amenyesha kandi ko kubifuza kwimenyereza muri urwo ruganda imiryango yuguruye. Atera kamo abavyifuza kandi bakwije ivyangombwa kuza kwimenyereza muri urwo ruganda kugira ngo biyungure ubumenyi. By'ukuri imiryango iruguruye, murabona ko naba basanze iruguruye. Twe tubarungikirwa nabo basanzwe babigisha ayo mashure. Imiryango rero iruguruye ko uyu n'umugwi wa mbere dusohoye. Turateye akamo rero n'abandi bavyipfuza bozana, hariho ibisabwa kugira ngo ushobore kuza kwimenyereza muri uru ruganda, tubibamenyeshe hama baze duteze imbere igihugu. Rero turiko dushira mu ngiro igice c'ibikorwa dukora, c'ivyo dukora. Ivyo dukora harimwo guha agaciro uburimyi n'ubworozi, hakaca hajamwo gukingira ibidukikije no kurwanya ihindagurika ry'ibihe, hakaca hajamwo n'iki gikorwa turiko turakora ngaha cyo kugwanya ubushomeri no gukeya akazi. Rero ni muri iyo ntumbero mubona hano hari runo rwaruka turiko dushira mu ngiro ibyo twiyemeje gukora, si bishasha rero. Igihe twari tumaranye ngaha by'ukuri barerekanye ubwira n'umwete ku buryo tusha twiyumvira yuko uko uruganda rugenda rurakura niko hiyongeramo abakozi. Twace tubemera yuko ari bo tuzotangura guha akazi ngaha.
tuzorondera abandi nabo bakwiwe. Iyo turiko turaja tubaca tugereranya nuko twatanguye naho tugeze, by'ukuri turabona intambwe ari nziza cyane. Tugatera kamo rero abantu bihereza ibyo duhingura ko n'abataravyiherereza ko vyihereza ku rugero rwo hejuru, kubera niwihereza ikintu na kimwe duhingura ngaha uzoba udufashije gushira mu ngiro ivyo bintu bitatu, navyo no kuvuga gukingira ibidukikije, guha agaciro uburimyi n'ubworozi, hamwe no guha akazi runo rwaruka n'urundi rwaruka n'abandi batoya bacu n'abandi bazoza muri kazoza. Nivyo dusavye abanywanyi bacu. Eliezer Iradukunda hamagarirwa gwaruka gukura amaboko mu mpuzu bagakora, kuko leta atakazi igifise itanga. Ivyiza ngo bo kwiga kwiyungunganya mu kwitunganiriza imigambi y'iterambere bahereye kuri duke bafise cyane cyane ubumenyi ko ari ryo soko y'iterambere. Ugwaruka ico akamoto rutera nuko bokura amaboko mu mpuzu bakuguruka mu mutwe bakareka ubwoba gutinya, kubera twese ngaha ubona nibi tumaze gushika ko burya twatangwa taco dufise, twatanguriye kubusa mugabo intambwe nimba ari imwe turamaze kuyitera. Nibaze tuje hamwe tuze turakora buke buke, ubwenge Imana duhaye ubumenyi twakuye ku ishure tuze turabukoresha kugira ngo twiyungunganye teze imbere igihugu. Rero twababwira ko bo kura amaboko mu mpuzu bakikuramwo ubunebwe, bakareka gutega amaboko ko leta ari izobaha akazi bahejeje amashuri, kandi ubuzi buri muri twebwe nyene. Ibibanza vya leta vy'ubuzi vyaramaze kuzura, vyaranarengewe.